tusigaye tubikora neza gusumba usiniwe mbari wana kujua tubikora muri filme dushireko neza tubikora neza muri filme our East Africa jembo nari kwa kuduserukira nyene abantu bakuru urabona muri Tanzania usanga bafise abantu mu rwego rwo hejuru baserukira ibintu vy'ama industry ya movie vy'ama kanumba ariko atubwira atubaza ko muri leta hari ikintu turonka kuko hari abo muri leta hariho imigwi ibaserukira mbega Sandi bujyanye ntidufise ubwo bako Sandi munsi yagize mariage ivyo gukora cyane bihagarika mbo uretse ko ntayite mariage sindayiteze vuba Sandi natakujua ni riva riva ashaka kuba ubundi ushaho kandi wowe amumbwira ngo ujaho abijya Bonsoir mesdames et messieurs, le vent de Bodia Flavor. This is Step Media kabiri gatanu indwi wherever you want ukunda cyane kandi big up sana kuri mikuru kumwe na Beni behind camera CK professional. Nakubwiye ati naje mu bintu bikaze cyane naje novuga mu bintu by'umuntu nkunda cyane nabwiye ati je umuntu asanzwe ari muri monde ya filme gamana ndamufana. Umuntu wari wese uzi ko ukina filme vraiment ndagufana Sandi rero gamana. Dore ko nadukora ikiganiro acanyemerera amadolari 200. Right now twarabonanye kandi tuboranye naho nyerage none Sandi. Sinzosubira kubona. Uzosubira kumbona ndacara. Bite rero Sandi. Ni sawa. Birazareza. Cyane. Sandi urarushe? Yo ni hatari nachoka rubanza sio bavuga ati rubanza ntiruba ruto nachoka vraiment nilivifanya vitu vidogo lakini vinaenda kuwa hivi kuwa vraiment unaandika filme unaimba gospel unapenda na watu ni sana sio binani vyinshi sana hicho nicho kizogambe kuri kwima Sandi wetu Sandi felicitation ugashimwe baguhaye wavyakire gute Sandi nararyohewe cyane bakimbwira ati inze musanze mu byatumye nza ni hakiri kare naraciyeyo muri Kenya ndagenda mbere narifisa amahera ya Kenya ndayahaye Arvera naje ndayazaye kubera ikiwe naje nasigarije ya muri Kenya je navuze ntacyo nzoyakotse oya ntacyo basaze yakoze muri Kenya numva ko ari kandi ni menshi ni hatari basi nene abingorongoro betari bibeba asena uri Arvera ndakusopara sopara so ndaca muri Kenya barampituze umugabo navuze ati sisha kandi ayerekana mu Burundi kuri narayinyegeje navuze ati nzokora ikintu hama ndayerekana nca mu Rwanda hama canzanga mu Burundi twabonye rero wagize wahamagaye abantu benshi cyane mbega ni trophée tubona ngaha turabona ariko ni drapeau za East Africa mbega ni itunzo yiriko ni mu category gani yari muri category iyahe Sandi yari category je nari muri category ya ntuze ya collaboration ijya korabo nakoranye na Masamo Ipaja muri Tanzania ni best collaboration of the year yupo Mungu indirimbo by Sandi featuring Masamo Ipaja Sandi je nibuka neza tugikorana ikiganiro usubiye novuga iyo umuhira ni muri Canada ego wambwiye yuko ari collab uzokorana n'aba Tanzania n'aba Kenya uranyemerera na collab ya Bahati Bukuku nanye narayikoze mugabo yabati bukuku sindayishira kuri yo sindayirekura gushika n'ubu Sandi bona natafuye tu natanguye Masamo Ipaja nayacija mu mahiganwa nishaka dutwara filme none niko kutayirekura none yabati bukuku ninasubira muhira ndashandayirekura nizo za muhando tayari za muhando tujaimba pamoja ariko Bahati bukuku igoga kirahari kiriho sindakirekura gusa kandi yaheze umwaka kuri kwimana Sandi atari mbe vyageze yayivu nuko narumara mu bafana ni juu ni kubera sinashatse kuzipoperanya ariko rabo zibiri nashatse banze ntangimwe mu nyuma ntangikurikiye kolabo ya mbere bayakire gute Sandi bayakiriye neza gushika ubu ngira ngo iri mu gushikana 500k iza viewers kandi nayo nyene ngira ngo yarafashije gukora collaboration turabarimbye babiri batandukanye kugira ndo nkituzo ngira ngo navyo nyene biricangiye ni iri kuri YouTube yawe canke kuri YouTube iyo mwakoranye collab kuri YouTube yanje ya Sandi Nduwimana bagende ko barayibona yupo Mungu benshi nibaza ko bayibashikiriye barayizi cyane kuko uri nzuro nka trophée ni indirimbo yabikoze neza cyane Sandi yes nizere yuko bidahereye ngaha Sandi tuzoguma turonka izindi awards ndavyizeye kuko ni navuze hari ugutanta gusa ariko ndayironka n'ukuri nararyohewe mbonye ko ari darapo zitanu ndaryoherwa cyane asha ndavuga ati Imana ishimwe n'ukuri nta kwihebura tutasonga mbere tu asha abantu bose bihebwa ko bihebuwe n'ukuri nta kidashobokera Imana nta nakimwe sawa aho ni muri music gospel mbega muri filme gute Sandi ushatu tupa mu filme
movie jenda kina urakina tunataka awadi sasa na film uko unakora tunataka awadi ya hidden talent hapa ya East Africa ya Burundi hapana na mimi ndafanya awadi yangu nibapatie mbwira ngo sindaro nk'amahigo yuko bonshira muri nuzeye sindaro nk'amahigo yuko bonshira mu Burundi ntibaze baratwibagira iyo batoya amatora ya East Africa nibi kugira ndabijemo ni byirutsemo umuntu wo muri Tanzania yafashije kijya gihe cyakora bafashe kubona na masamo ipaja turahuze niwe yansabiye atishiramo uyu muririmbi rero muri filme yaba dufise n'abantu baduserukira mu matora ya East Africa twozironka none se nayirose yes sicuvuze ati rero nuko utararonka abantu baguserukira muri filme bashaka kuvuga ati uwumvugira ati shiramo filme yana itogwe ije muri competition muzindi kandi urazi ko abarundi dushoboye gasa turashoboye cyane ugiye muri comment wowe nyura bati welcome ntuze za movie za Burundi urumva ubu rero twashushe sinzi ngene no bivuga vraiment dusigaye tubikora neza gusuma usinibaye mbari wona kujua tubikora neza gusuma tubikora neza muri filme nubwo bafite ibyo baturusha natwe hari ibindi byinshi tubarusha mu Burundi yes urazi yuko kenshi wasanga no kuri vya bindi bashira ku makarashika hari wasanga ari z'abatanzania canke z'abantu ariko ubu n'abarundi ngati korosi nkabona Sandi nkagaruka nkabona Rifu nkagana nkabona Beri nkabona Fani biratesa we biratesa nukuri mugiye gukora iki nk'abakinyi ba filme kugira ngo turongerere awards za East Africa je mbona ari kwa kuduserukira nyene abantu bakuru urabona muri Tanzania usanga bafise abantu mu gwego go hejuru baserukira ibintu vy'ama industry ya movie vy'ama kanumba ariko atubwira atubaza ko muri leta hari ikintu turonka kuko hari abo muri leta hariho imigwi ibaserukira kugira agire baronka abantu baronke bamba uburyo novuga canke amasoko rero natwebwe dukwiye umuntu yoserukira akavuga ati industry ya movie ndayiserukire ahantu hanaka yaba mu bihugu byose vya East Africa kugira ngo habaye amatora natwe badushiramo movie zacu bazishiramo urumva rero uyo muntu sinzi umuntu azotwitangira nyene aduserukira yes na cyane na nivyo namubwira bese novuga kenshi novuga abigeme canke bakinyizi bivanye na respect Ufise mbega Sandi bujyanye ntidufise ubwo bako Sandi munsi yagize mariage ivyo gukora cyane bihagarika mbo uretse ko ntayite mariage sindayiteze vuba owe nadumbukiye mu kazi nakazi vraiment urazi gituma tubivuga gucyonye kuko turabibona kuri mugenzi wacu Kamikazi ibikorwa nivyo ariko ni vyinshi ariko uko yasanzwe abiduha atarage ibiragabanuka kwera amajikumu ya ndani sasa tunaogopa na nyinyi birashora gushika na je nico gituma navuze ati reka manze nkore kuko ndabizi na je rega ndabizi ninadumbukirayo biragabanuka n'ukuri ico sanze nakiye natakujua ni riva ashaka kuba ubundi ushaho tena kandi wowe amubwira ngo ujaho abijya yes uzogenda turabiheba reverse biscuit turabiheba uzogenda jya tuvyibagire ivyo navyo nabajije jewe kuko mubivuka oya akini we benishu uzogenda muri ndwi ndashaka kugenda mwasi ndabimenya neza rega naye kugenda itariki imwe kubera ibikorwa bitarahera ndavyavanse rero nubushaka kuvuga ko nzogenda muri iyo ndwi munga gasanga ibikorwa birambanye kandi byinshi nkaca navanse so sinzi umunsi n'umunsi okay yes wavyakire gute ko abantu bitavye novuga invitation zawe bakavuga ati tugenda tumushigikire Sandi ko yamagaye kugira tukwereke umwimbo mwiza yakuye muri music gospel wavyakire gute ko babaje ari benshi bakwitavye nukuri ndashimiye cyane urabona bwa bumwe bwo muri industry n'ubwavuga ngo turankana ko tukundana nabonye abakinyi ba filme abaririmbyi abajournaliste benisho nubwo yashitse yacerewe natakaye ariko baje nabonye abagenzi abafana nukuri Imana ibampezagira urukundo ruracari hajya nyene kabisa yes urukundo ruracari hajya mbega wibaza ko ari ibanga ijyahe rituma muri gospel na cyane ko mvuze gospel mbonamwo filme za gospel mbonamwo n'indirimbo za gospel kuko Sandi we arimo byose urukundo murukura he Sandi je nibaza hariho utuntu tumwe dushobora tuza tubasinda tuvuga ko ugasanga turabateranije ntazibana zizakomanya amahembe mugabo bivana n'umutima w'umuntu kira muntu wese uko yakira mu mutima wiwe jewe ikintu cari cyo cyose wonkorera nubwo no bawangiriye mbona ko wangiriye ku bunafiki nibisanzwe imbere yiwanje ndabifata nk'ibisanzwe sinzoreka kugutumira mu vyo wanje canke ngo ndeke ngo ntidusangire wowe ukiona ni bifu ushaka izohera mugabo je yiwanje ntaba ari bifu yes mu gusozera yes ni
iki none Sandy asanzwe agiye gutegurira abafana biwe na cyane kuko rero tunaona trophée mo dushaka kubona nka trophée nka 10 bizogenda gute ibikorwa biracari byinshi nubwo birangora cyane babona gukora uri mu hanze y'igihugu nibyoroshe naraje kandi $1000 ahubwo nivyo nari nkuyituze suyanda unipe tuzo ndita step utafanya tuzo vreba step utafanya tuzo so je ndiko ndabategura ibintu byiza ko nagarutse mu mezi 5 ndiko ndakora ama movie nzogenda ntekeye ndiko ndakora indirimbo nzogenda ntekeye so ndi hari yanzuguma namvaye kamwe kuri YouTube nibakore subscribe kuri Sandy Nduwimana hama ibikorwa biraje byinshi kandi byiza Sandy reka ndakureka kumurira bana mwenga bariko barakurondera sawa merci tuzosubira kumbura ugiye kurira indege kandi sawa mugire tunakuonaga ukitakuya ukuima kado atuoni na chocolat bye mama acha kwa cheje sawa yes bakoze step media 2 indwi turakuvugana na Sandy yatubwiye byerekeye ibikorwa byiwe byinshi tuzosubira no gutaha genda kuri YouTube channel yombega ni YouTube yitwa gute Sandy kuri YouTube yanje ni Sandy Nduwimana na Instagram ni Sandy official Facebook ni Sandy Nduwimana bye bye abafana